Turabahaye kaze mwese bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure. Abari mu gihugu cacu c'Uburundi turabifurije umunsi mukuru mwiza w'ijanwa mw'ijuru canke iduga mw'ijuru rya Bikira Mariya. Nkuko rero amakuru ariko aragenda abishikiriza, amakuru agenda atugerako kuri uyu munsi habaye inkuka y'imisa yitabwe n'abanyacubahiro bakomakomeye cane. Iyo nkuka y'imisa ikaba ibaye ngaha mu gihugu c'Uburundi dufise abashitsi bavuye i Vatikano. Ibirori vyo kwigina paruwase ya Mugera ingoro ya Papa Bazilika, ibi vyariko nyene vyabereye ku musozi wa Gitora, komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega. Vyitabwe abakirisu isinzi bitavye ivyo birori nyene vyo kwigina uyu munsi mukuru. Igenekerezo rya 15 Myandagaro buri mwaka mw'idini rya Katolika bama bibuka iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya. Uyu mwaka ivyo birori bikaba vyifatanijwemo no guhindura paruwase ya Mugera ibazilika, aho vyari birongowe n'umunyamabanga wa leta ya Vatikano Pietro Parolin. Bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Ndayishimiye Angelina, bamwe mu batowe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Nk'umukuru w'inama nkenguzamateka Lieutenant General Gervas Ndirakobuca Batazira Ndakugarika yari yitavye ivyo birori. Abashikiranganji batandukanye, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Colonel Reveriyano Ndikuriyo, umugambwe wa CNDD FDD n'izindi ndongozi zitandukanye muri leta. Abakirisu benshi bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu, eka mbere n'abavuye hanze y'igihugu nabo bari bitavye. Ntibatanzwe kwirabira iyo paruwasi ya Mugera ihindurwa ingoro ya Papa. Iruhande y'ibirori n'intambwe yindi iyo paruwase iteye mu vy'amasabanamana nyine, ikaba igiye kuba ibazilika. Mwibuke ko aho ariho abazungu nyine abapatiri bera bahitiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, nkuko biriko biragenda bishikirizwa. Muraza kubibona no mu yandi makuru yacu tuza kubashikiriza, nayo mu yandi makuru tuza kubabwira ibiriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Biboneka ko hari ibintu bitoroshe biza gushikira kino gihugu cacu c'Uburundi. Mu yandi makuru nayo reka muyatege abiri. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa n'abanyapolitike bagiye batandukanye bava mu migambwe itandukanye, aho bariko baravuga imvo CNDD FDD ibandanya iba ku butegetsi. Ngo uyu muhari ari umuhari FDD barafashe ibigwanisho, bo baranse inzira y'ibiganiro nk'uko ngo vyahora kuri Frodebu. Yari imigwi ibiri igwanya ubutegetsi bwa Iprona, bahora bagwanya ubutegetsi bwa kera bw'abatutsi bwahora bubakumira mu ntwaro, bwakumira abahutu. Baraca baraja mw'ishamba barafata umuheto. Mu kwinjira ngaha mu gihugu c'Uburundi, kuba batwaye igihugu ngo barabibona ko bagifashe babikesheje canke bakivanye ku muheto, ngo nizo mvo biboneka ko batwaza igikenye bagatwaza inguvu. Ibiboneka vyose ko atakindi kintu bashimikiyeko atari inguvu,
atari umuheto, ngo bibaye bitari ivyo ntabwo bo bakabaye bakiri ku butegetsi, ngo kuko abahutu hafi ya bose baraciye bayoboka uyu mugambwe CNDD-FDD kuko ngo wari uzanye igisoda. Barabona ko rero hari abasoda ba kera ba FABE, ex-FABE nyine bahora bagwanya bahohotera abanyagihugu cane cane abo mu bwoko bw'abahutu. Ubwo CNDD-FDD rero mu kwinjira yarije izanye igisoda c'abahutu, abahutu baraciye babaja inyuma kuko babona ko bafise inguvu, bafise igisoda kizohora kibakingira, ng'ivyo nivyo bitumye bakiri ku butegetsi. CNDD-FDD ngo baratanguye guhinyanyura umuhinyanyuro wo kwiba amatora nk'abantu bafise inguvu, bafise umuheto, bafise inkoho, bafise ibigwanisho, ko ata n'umwe nabo nyine ashobora kubaja mu nzira canke kubitambika kubabuza ico bashaka canke biyumviriye gukora no kugerako, kuko barafise imbaraga, barafise inguvu, barafise ibigwanisho n'igwabo. Ng'ivyo nivyo bitumye umugambwe wa CNDD-FDD ukiri ku butegetsi, nayo iyo baja mu nzira z'ibiganiro za politike, IPRONA, FRODEBU, CNL, iyo yindi migambwe yokaba yarabakuye ku butegetsi kuko vyaraboneka ko niyo yari ifise ibi vyiyumviro vyiza vya politike gusumba ivyo CNDD-FDD iriko irerekana ku rubuga rwa politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa muri politike y'u Burundi, reka tusimbire ku nkuru y'ifatwa rya Commissaire Moise Arakaza. Yarafatiwe ngaho mu Kigwena aca atwagwa ngaho i Bujumbura niho apfungiye. Yarafatanwe kandi n'abandi bakozi biwe harimo Asumani bahora bamukorera muri urwo rudandazwa rw'ibitoro vy'amagendo. Barafatanwe imodoka ihetse igikono kijamwo amaritiro canke cakakira amaritiro amaritiro 500. Ivyo ngo vyaraboneka ko kandi bari bafisemwo amaritiro 440 y'igitoro c'amagendo. Ivyo nivyo bafatanwe, iryo niryo tonga. Benshi rero bakaba bavuga ko urudandazwa rw'igitoro c'amagendo uyu Commissaire Moise Arakaza arusanzwemo canke yarumazemwo igihe, aho yahora aja kurangura ico gitoro i Manyovu mu gihugu ca Tanzania, aciye i Mugina, i Mabanda, ngaho muri Makamba mu bumanuko, niho yahora aca akajabukana agaca aja kuzana ico gitoro akakijana kukibika iwiwe muhira i Muyange ngaho i Makamba, inyuma agaca aja kurondera nyine ukungene bakidandaza canke ngo yahora anatumayo abakozi biwe akaba aribo baja kukizana, ariko ngo rimwe na rimwe nawe yigirayo akijabukira akaja kukizana no gukora idiro nyine yo kungena ico gitoro gishobora gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi ata muntu n'umwe agihagaritse canke yagifatiriye. Ngo biraboneka ko rero vyari vyarabaye too much canke vyari vyarabaye vyinshi birenze, nivyo vyatumye Commissaire Moise Arakaza ataziranyeganyega aca atabwa mu mvuto. Abo bagabo b'abakozi biwe baraburanishijwe ikibirirako mu Rumonge, hakibazwa imvo Moise Arakaza nawe atahamagajwe kuja kuburanishwa canke ngagire ivyo abazwa vyagiriza barya bakozi biwe ngaho mu Rumonge. Ariko bati sentare ya Rumonge yoba idafise ububasha bwo kuburanisha urubanza rw'intwazangabo ifise ipeti rya koroneli mu gipolisi. Ivyo ntibiriko biragenda vyibazwa ko, ariko bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafise vyinshi banyegeza, ko Commissaire Moise Arakaza bataziranyeganyega ashobora no kuzohava arekugwa agatezurirwa. Na cane cane ko Moise Arakaza yaravuzwe mu mabi menshi, kugandagura abanyagihugu, gutanga amategeko bakagandagura abanyagihugu, gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu, ntihagire amabi ayabazwa, ntihagire ikintu na kimwe akurikiranwaho. Ivyo vyose bikaba vyerekana ko Moise Arakaza azorekugwa
atakirinze gusabwa, atanikizomwagira, azohava yambikwa izera atahe, na cane cane ko bavuga ko atumwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuja gukora ayo mabi. Agatogo asa nawe aribaza imvo batariko barahaguruka ngo babogore igihugu, kuko ngo igihugu gishitse habi, kirashitse hatemba. Akaba asaba abanyagihugu bose bakunda igihugu guhagurukira rimwe bakagwanya abo bose bahohotera agateka kazina muntu n'igihugu bagita mu manga. Nayo abakozi ba leta basanzwe bahemberwa canke bacisha imishahara yabo muri rya shirahamwe ryo kuziganya Twikangure, baridodomba ko bahejeje amezi 3 badahembwa, bataronka agashahara kabo, ngo bajayo kuri iyo koperative, kuri iyo microfinance, bagaca bababwira ngo muzoze ejo, ugasubirayo bakakubwira uzaze ejo, uzaze hirya y'ejo, bakama babatega iminsi, bajayo amafaranga yabo bakayabura. Bakaba basaba ko ubutegetsi bwobakurikiranira abayobozi basanzwe batwara iryo shirahamwe rya microfinance Twikangure, kuronsa abo bakozi ba leta agashahara kabo nk'uko bariko barakarondera, bakabuze kandi baragacishijemwo muri iyo microfinance Twikangure. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.